Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe iki gitondo. Namwe muranezerewe. Byukuri umwami Imana yatugendeye. Haleluya. Ukaba utarumva Imana muri kino gitondo wahombye, ariko ndizera ko wayumvise. Imana ishimwe cyane. Ndashimiye Imana, nongera nshimira n'abarongozi bacu kubwaka karyo ndonse ko gusangira ijambo ry'Imana n'abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Tudatevye reka tuje mu ijambo ry'Imana. Badusomere amajambo ari muri Luka igice c'18, duhere ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'14. Luka igice c'18 duhere ku murongo w'9 dushikane ku w'14. Umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Uyu mugani nawo awucira abizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana ndagushimiye ko yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza kori. Mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati, Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse aja iwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Amen. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo numvise umwami Imana yashize ku mutima ko tuganira ku ijambo ryo kwicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Bwira mugenzi wawe uti tugomba tuganire ku bijanye no kwicisha bugufi. Haleluya. Aha muri ano majambo duhejeje gusoma, turabona ari amajambo umwami Yesu yariko abwira abigishwa biwe, abacira umugani w'abantu babiri. Aba bantu babiri bari bafise inyifato zibiri zitandukanye z'umutima. Haleluya. Kwicisha bugufi canke kwishira hejuru ni inyifato y'umutima. Imana ishimwe cyane. Si ibintu byo hanze cyane, ni inyifato y'umutima. Umuntu arashobora kugaragara mu by'inyuma umenga aricishije bugufi, mugabo mu mutima Imana yoyo izi yuko aticishije bugufi. Nivyo Yesu yabwiye abafarisayo kenshi. Yarabwiye ngo mwebwe mwambara impuzu zimeze ukuntu, mukagenda ukuntu, kugira ngo mwereke abantu ko muri abantu b'Imana, ariko mu mutima muri amabingira y'inkazi. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Haleluya. Kwicisha bugufi ni inyifato y'umutima. Hariho n'ahantu Yesu yavuze, turaza gushikayo, avuga ngo kuko niyoroheje mu mutima. Mu gifaransa yavuze ngo je suis humble de cœur. Imana iduhe kuba abantu baciye bugufi mu mitima. Amen. Kuko bene data, ibintu by'impuhwe canke ibintu by'ubwami bw'Imana ntibihera hanze biza indani, bihera indani bikagaragarira hanze. Haleluya. Ibintu byose tuzogerageza gukora inyuma kugira twereke abantu ko tumeze ukuntu kanaka. Hari igihe Imana izoturaba mu mutima igatwenga canke ikarira sinzi. Ariko Imana iduhe kuba abantu bihera mu mutima
bikagwira bigakomera mu mutima gushika yaho bisesekarira abo hanze. Abo hanze bakagira inyota yo kuza ku Mana kubw'ivyo twabamiye. Haleluya. Arababwira rero aba bantu babiri bari bafise inyifato zibiri zitandukanye, bose baje imbere y'Imana. Uwo mufarisayo kumbure hari naho yari yambaye impuzu zimuranga yuko ari umuntu w'Imana. Haleluya. Muramaze kubona yuko hari abakozi b'Imana mu mashengera mwamwe usanga bafise ibyambagwa bibaranga, siko? Harabusanga bafise amakanza ameze ukuntu, harabusanga naho aba yambaye ishati ashira kwa kantu ngaha. Haleluya. Jewe ndazi n'abantu yaduze ruguru naho aba yarakabitse atoye imodoka ari iwacu agashirako, kubera bazi yuko mwibarabara niyo yahura n'abapolisi ntibaza kumugora. Imana ishimwe cyane. Abashikiri bacama mukozi w'Imana n'amahoro ni mubandanye urugendo, kubera arazi yuko abakozi b'Imana bubaho. Rero hariho abantu usanga bafise imyambaro ibaranga nk'abantu b'Imana. Kumbure uwo mufarisayo nawe yari afise ibimuranga nk'umuntu w'Imana, yari afise imyambaro imuranga. Kumbure hari n'intambuko yoba yaratambuka. Haleluya. Abantu ati yo yamunana ukuri n'umuntu w'Imana araciye bugufi pe, kubera n'akanyegere ntiyo kababaza gahonyoye. Ariko Imana ikamuraba ikavuga ngo haleluya. Hanyuma hari uwundi mugabo yarazwi nk'umutoza kori. Abatoza kori bari abantu bazwi ko barya ibiturire, ko barenganya abantu, ko biba, ko bakora amabi yose. Uwo muntu birumvikana agiye imbere y'Imana abantu bamuravye bavuga ngo nujya nawe ujyaje kugirane. Yibaza ko Imana imwumva. Imana ntiyumva basa n'urya. Mugabe Imana imuravye umutima wiwe ikavuga ngo no munsi agakiza kinjiye mu nzu yawe. Kumwe yavuga kwa Zakayo, undi mutoza kori mugenzi we. Imana ishimwe. Bose barashika imbere y'Imana. Umufarisayo aratangura, Mana je urazi yuko ndakubaha, je urazi yuko nkora ivyo wageze, ndasenga injuri nizi, ndatanga ibi nibi, ndagira uku nuku. Beneda, jewe gushika ngaho nibaza ko atakibicari bwabemo. None ntiharaho na Bibiliya itubwira ngo dusenge twibutsa Imana? None ntaho murasenga muvuga ngo Mana urazi ko nagukoreye, Mana urazi ko nakoze ibi. Nukuri nta kibi kirimo. Mugace arashika ahantu acaravuga ngo urazi yuko ntameze nk'urya mutoza kori. Aha. Jewe simeze nk'urya mugabo ariba, je siniba. None iyo yivugira ivyiwe n'Imana yiwe vyari bitwaye iki? Mugabe inyifato y'umutima wiwe ntiyamushoboje kwihangana. Urya amezuku, urya amezuku, urya amezuku. Haleluya. Hano muri twebwe hari abakristo bera gose. Barahari yikomara n'abandi, je zimeze nk'abanaka. Barya bagira ibi nibi. Mbwa Yesu yavuze ngo imbere yo gutuma urutoko wundi akantu kari mu nzu uraba uruntu runini yari uri mugi wawe. Haleluya. Hanyuma aravuga waraheza. Urumva mu yandi majambo, Mana jewe ndabikwiye. Mugabo umutoza kori wewe yagiye azi yuko atacari, yagiye azi nuko atarabikwiye pe. Ati Mana jewe urabizi uranzi, nuno musi mu gitondo naka namutwaye ibingana uku nuku. Urazi yuko naje maze kwiba babiri Mana niki gitondo. Urabizi nta na kimwe no guhisha. Mbega Mana we no kwinyegeza hehe? Kubona ivy'imitima yacu yumvira ikagabira, ukabona ibiri bwina mu mutima, wowe no kwinyegeza hega Mana. Erega wabibonye. Haleluya. Agenda ari sincere imbere y'Imana, ajana umutima w'ukuri aravuga ngo Mana urazi yuko ntari nkwiye no kurenguka imbere yawe, sinari ndabibereye, ntabarungirira imbabazi. Mbega umutima. Haleluya. Yesu aravuga ati vy'ukuri uwo mutoza kori yatasha atsindanishirijwe.
mwene data ntuzoje imbere y'Imana kuyiratira ivyo wakoze. Urazoja imbere y'Imana uzi yuko ubuntu bwayo bwonyene aribwo bwoshobora gutuma wemegwa atakindi. Haleluya. Sishatse kuvuga yuko ibikorwa byiza dukora ataco bimaze. Birakimaze mu ijuru tuzobironkera impera. Ariko ivyo ntivyotuma twemegwa n'Imana. Hatangura kwemegwa n'Imana kubw'ubuntu bwayo, hagakurikira ibikorwa byo kugororoka tuzoronkera impera mu ijuru, kandi ibikorwa byo kugororoka dukora kuko turi abana mu rugo rw'Imana. Ibikorwa biranga ubwami turimwo. Imana ishimwe cyane. Aca aravuga ati uwo rero yatasha atunganishirijwe kuko yaje imbere y'Imana wewe azi ko ataca afise yo kwirata, ariko yirata ubuntu bw'Imana butuma yemera n'utari kwemegwa, butuma itora uwatawe, butuma wawundi abantu bose bavuga turya umubonye hajya uzocuca hariya Imana yo ivuga ngo nuze kuri jewe ndakugirira neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome irindi jambo. Turasoma Matayo igice c'11 duhere ku murongo wa 28. Matayo igice c'11 duhere ku murongo wa 28 dushitse ku wa 30. Aravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhahutse. Amen. Amen. Aha yari Yesu yariko aratumira abantu ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje itababaza. Acha avuga ngo kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima. Bene data, umugabo twakurikiye we nyene yarahagaze arishingira intara avuga ngo je ndumugwaneza niyoroheje mu mutima. Haleluya. Bene data, Imana iduhe kuba abagwaneza biyoroheje mu mitima. Amen. Imana ishimwe. Imana iduhe kuba abagwaneza biyoroheje mu mitima. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Kuba umuntu yikakisha, kuba umuntu yumva ari gihanganga ari gitangaza atameze nk'abandi mu mutima wiwe, nta ciza bizokuzanira. Usivye yuko bizokubuza kuja mu ijuru, no mwisi nta mahoro uzobironkana. Ndabeshega bene da, nta mahoro uzobironkana, uzokwama uri umugorwa. Muga Yesu aravuga ngo nimuze kuri ingata yanje ntibabaza, ndumugwaneza, nzobaha ubugwaneza, nzobaha amahoro. Haleluya. Aravuga ngo ndumugwaneza, je suis humble de cœur, nciye bugufi mu mutima. Nciye bugufi mu mutima. Uyu mugabo twakurikiye Yesu Kristo n'umugabo aciye bugufi, yaraciye bugufi mu mutima. Yarazwe nk'umuntu aciye bugufi mu mutima. Haleluya. Turabandanya gusoma. Tuje mu Bifilipi igice ca 2 duhere ku murongo wa 5 dushikane ku murongo wa 11. Abifilipi igice ca 2 murongo wa 5 gushika ku 11. Umutwe w'ijambo uvuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero, mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi, araganduka no gushitsa no ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba.
nico catumye imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amen. Haleluya. Ntivyarangiye gusa Yesu yishingiye intahe ko aciye bugufi mu mutima. Bibiliya iramushingira intahe mu byo yahavuye akora. Imana ishimwe. Si ibi gusa yakoze, ariko yakoze vyinshi. Mugabo ngaha Bibiliya iramushingira intahe ngo umve, ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Beneda, Imana iradutumirira kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo ubona aho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Imana ishimwe. Yesu yari Imana. Ntiyari afise ishusho y'Imana gusa. Bibiri ivuga yuko yari Imana. Kandi wenyene yaragara akavuga ngo uwumbonye ababonye Data. Ni kenshi abafarisayo bafashe amabuye ngo bamutere kuko yiyise Imana. Ntibaba babyumvise nabi oya. Babaza ati twereke so ngo uwumbonye abamubonye. Tora amabuye yiyise Imana. Bagaca batora amabuye ngo bamwice. Mugabo kuko igihe ciwe cyo gupfa kitari bwagere kandi urupfu yategerezwa gupfa rutari ugo gutegwa amabuye, yaca bacamwa akirenganira nta wamuvugisha ijambo na rimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo mwumve Yesu Kristo ngo kuringanira n'Imana. Umve, kuringanira na se wo mwijuru ntiyabonye ari ikintu cyo kumirako. Beneda, ngaha tukiraha nyene turabona abantu babiri muri Bibiliya bose bahambaye, novuga ngo bari begereye Imana, nubwo umwe yari Imana undi atari Imana. Uwari Imana, Imana umwana, umve, ntiyabonye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, yaremeye arambara ishusho y'umuntu araca bugufi cyane. Naho nyine apana umuntu wari we wese, apana abami bari mu nyubakwa z'abami, yemera kuvukira ahantu hakengeretse mu bwato bw'inka, yakigwa n'abungere. Ariko turabona ubundi yamwitangiye imbere, yitwa Rusiferi. Haleluya. Wibaza ikibazo, uno munsi wumvise izina Rusiferi wumva iki? Wumva ari izina ryiza bene data? Sa? Rusiferi ni izina ryiza. Uno munsi twumvise Rusiferi twumva izina ribi gose. Mugabo abizi vya Bibiliya ugiye kuraba Rusiferi ico ryasigura, ryari izina ryiza cyane ry'igitangaza. Rusiferi byasigura uwisakaye ubwiza. Byasigura umve uwuzuye umuco, ubwiza butangaje, umuco utangaje. Iryo zina Rusiferi yari yagiyiswe kubw'ubwiza Imana yari yaramuhaye. Rusiferi Imana yari yaramurutishije abandi bamarayika bose, imuha ubwiza butangaje, ubwiza buhebuje, ubwiza havuye ubwiza bw'Imana atabundi bwiza bwobaho bugereranywa n'ubwo yari yamuhaye. Mugabo kubwa yanyifato y'umutima, Rusiferi ntiyahagijwe n'ivy'Imana yamuhaye. Aca aravuga atoya, jewe abamarayika barampfukamira. Urabona ingene Imana yaremye ibintu, hariho ubusumbasumbane. Kandi ingene Imana yaremye ibintu, mutoyi yategezwa kubaha mukuru. Akabona abamarayika bamwubaha, bamwumvira, kumbure sinzi ko baramupfukamira ntavyonzi. Aca aravuga ati ce n'est pas possible. Ntibishoboka. Niki combuza kwicara harya yo yicaye. Mugabo yirengagiza yuko Imana ari umuremyi, Rusiferi nawe ari caremwe. Yirengagiza yuko Imana ari isoko ya byose, Rusiferi nawe ataca afise atahawe. Haleluya. Ibyo byose aravyirengagiza, ubupfu bwiwe bumutera kurondera kuringanira n'Imana. Haleluya. Nico catumye akorogwa mu ijuru, atabwa hasi, yakwicubahiro cyose,
ahinduka umwansi w'Imana ibihe bidashira. Bene data, ukwishira hejuru ni inyifaso yatanguye na Rusiferi. Igihe cyose tuzokwishira hejuru, tuzokwame basi twibuka ngo aha aye ndiko ndabandanya bimwe Rusiferi yatangura mu ijuru. Ubu rero ndazi ibindindiriye no gukorogwa. Ndi umwana niga mu ya mbere haragakora se nahora numva. Satane mu ijuru yarakorowe, Satane mu ijuru yarakorowe, kubwo umunoho w'intebe yabonye umviriza. Akona gakora se nahora numva ndi mutoyi. Kandi ko byagenze. Yarabonye intebe agira umunoho. Aravuga atoya harya ntahicaye ntivyokunda. Barinda banyubaha ubu no hicara byogenda gute? Mugabo yibagirwa yuko mu buryo isi y'impuhwe mikozwemwo, iyo urondeye kwishira hejuru aho udashizwe uba wihamagariwe gukorogwa. Mugabo iyo wicishije bugufi uba uriko wihamagarirwa, wabishaka cyangwa utabishaka kuzoshigwa hejuru. Dawidi mu nzu ya se ntawe aramutse. Dawidi ntiyarazwi nk'umugwanya hambaye. Dawidi ntiyarazwi nk'umusore muremure mwiza akomeye. Dawidi yarazwi nk'umwungere atazwi yibera mu ntama mu misozi. Nigihe Imana yarungika Samweli ngo aje kumusiga amavuta, Dawidi ntibigeze bamusokorora kuko ntiyari mu bosokoroka. Muga Dawidi yari hariya aye mu ntama. Imana yararaho umutima w'igatangara, ikaraba ubwizigirwa aragirana intama zase, ikaraba ingene bamuhonyora akavyirengagiza akavuga ati ntaco bitwaye, jereka nkora ibintu neza gusa. Ikaraba ingene ibintu byose abitunganya neza, ikaraba umwete afise, kavuga ati uyu muntu ndavye ingene aragira intama zase, akirengagiza agacinyizo ka bene se, uyu yoragira ubwoko bwanje. Imana irashobora kukwihweza mu ibanga ikavuga iti uyu muntu ndavye ingene ameze uku uyu no muzeza biriya. Imana ikaguhagurutsa, ndeke ko abantu bo bitangarira wowe nyene ubwaho ukumva ivyo bintu bidashoboka. Haleluya. Ariko igihe ca Dawidi cyo kugaragazwa kigeze, nta kintu na kimwe cyashoboye kubihagarika. Mwene data, igihe cawe cyo kushigwa hejuru kigeze, nta kindi kintu na kimwe cyoshobora kubihagarika. Umuntu wenye nashobora guhagarikwa gushigwa hejuru kwawe ni inyifato yawe. Nta mwasi n'umwe ufise ariko arakuzibira muri inosi, ni wowe wenye nushobora kwizibira bivanye n'inyifato yawe. Wewe ca bugufi gusa, hanyuma urabe yuko mu gihe gikwiye Imana itazogushira hejuru. Ni bangahe ngaha muri mwebwe nyene baje mu nzu y'Imana ataco bari, ataco bafise, atazina bafise, no muryango iwaba tovuga. Mugabo no musi ugasanga nibo bagizwe bakuru. Ndabesha nivyo canke sivyo? Niko bimeze. Ntushobora kugendana n'Imana ngo ugende nk'uko igomba, ngo ugendere mu vy'isaba hanyuma uzogume hahandi. Umve akenshi twebwe ingorane tugira, turondera ivyo Imana itadusavye kurondera. Twebwe dusenga ngo Imana iduhezagire, nta nikibi carimo. Iduha amazu, iduha imiduga, iduha amafaranga. Muganda babwije ukuri, ivyo bintu umuntu agendanye n'Imana neza abironka atabanje kubisengera. Nico gituma uzosaga hariho ubuntu Imana imuhaye umudugu no munsi ntaco bimutwaye ejo Imana imubwiye ati uzanire pasteur, kuwuzana ati pastor Imana yambariye ndaguha umuduga, akira agaca agenda n'amaguru. Kubera iki? Ivyo bintu ntivyigeze bitwara umutima wiwe, ntivyigeze biba priorite. Umunsi ishengero ryaramugaye, ishengero rya kera basenga Mana uduhe kwezwa, Mana uduhe kugenda ukugomba, Mana uduhe kwicisha bugufi. Cyo nariyumviriye je bundi ndiyumvira ndaraba bijya vyamwa bibiri tubwira mu Bigalatiya 5:22 ivyamwa vyamuhemu yera. Ndavuga mbega Mana ni ryari noba mperuka gusenga nsenga ngo ibi vyamwa bigaragare mu buzima bwanje. Sinzi uraza kuvyumvira ushobora kubisengera. Muga je nifashe sinzi ko no bana bisengeye ngikizwa nuko no barigeze kubisengera muyo ntabyo nibuka. Muga vy'ukuri narabonye yuko sivyo nahaye priorite, ariko nibaza ko ataco twari duhaye guha priorite nkuko ivyamwa vyamuhemu yera bigaragara mu buzima bwacu.
kuko ndakubwiza ukuri nta mamiliyari duzoronka azotuma abantu baza kugakiza ntuvyihendeko, nta n'imiduga myiza, nta nibi muganagira ndakubarira wowe umuntu aciye bugufi ku buryo abantu bose bakubona bakavuga ati mbega urya muntu kubera iki ameze kurya? Inyishu ni kubera kijijwe. Bagacavuga ati iyo mana yiwe natwe turayigomba pe. Nukuri iyo mana ihindura umuntu yahora ameze kwa kunda akaba ameze kurya, na jewe ndayishaka. Wavuze ubutumwa, wavuze ubutumwa. Erega hani igihe tuzoja kuvuga ubutumwa bwacu bukanka kwemegwa, bavuga ati wewe uze kutubwira ubutumwa wewe. No muri twebwe hariho abantu bagira isoni zo kuja kuvuga ubutumwa, kuko araza ati ariko aje noja kubivuga bakavyemera. Kandi ukijijwe mugabo wenyene ukaba wizi yuko ingosozi wawe zitotuma uvuga ubutumwa ngo babwumve. None bene data bimeze uko ko tubizi ko ivy'Imana bidakorwa mu nkomezi zacu, ukuri kose ntacu twaye. Umve umuntu mu bumuntu bwiwe nta ciza na kimwe kiri muri we. Ivyo bintu vyitwa kugororoka, ukwezwa, ugukundana, ukugenda uko Imana igomba, ivyo bintu vyose, kwicisha bugufi, ivyo bintu vyose si ivy'abantu ni ivy'Imana. Ivyo bintu kugira ngo umuntu abironke abanza kubinyotegwa. Uyu munsi turakenya inyota bene data, turakenya inyota mu nzu y'Imana, turakenya inyota kuko twaramaze kwicwa n'ibintu vyitwa umugisha. Ngira ngo nuko agakiza kadusanze mu bihugu bikenyeje ntavyo nzi. Twaciye dushaka tubanze twitunganye ku by'uburyo, ngira ngo ntavyo nzi, mugaho nyene niho twapfiriye, niho twagwiriye, niho twahumiriwe. Twaravuze tubu turaronsa uzoduha vya bindi dukenere, rero tumuje ko tubimusabe, ariko twirengagiza ivyari byo gusabwa, tuja mu vyinyongera. Kaga tomate bakongera uguze ibiro 5, twe niko twagiye kwironderera. Haleluya. Ariko bene data Bibiliya iravuga, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo narabaye muto none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi yahebwe. None Bibiliya yavuze ngo usaba cyane ibintu ni watahebwe. Sinigeze mbona umugororotsi yahebwe cyangwa urubyaro rwe ngo rusegereze umukate. Nta mugororotsi yahebwe cyangwa ngo yibagiranwe, naho yo camu bikomeye. Ngo nta mugororotsi yahebwe cyangwa ngo yibagiranwe, naho yo camu bikomeye, Imana izohamujabutsa. Haleluya. Umve, iyo ugendana n'Imana, iyo ibi vyamwa vyamwe yera biri mu buzima bwawe, iyo wagize inyota ukabisaba Imana urira, Imana nayo ikabiguha kuko irabiguha pe. Nta muntu asaba ibihwanye n'ubugombe bw'Imana ngo avyimwe. Bibiri tubwira ngo igihe cyose dusenze dusaba ibihwanye n'ivyigomba iratwumva, ngo kandi iyo twumvise ibiduhaye ivyo twasavye byose. Iyo uri kusenga ibidahwanye n'ubugombe bw'Imana ntinakumva niyo ngorane ihari. Mugabo ngo yikumvise ibiguhaye, mugabo hariho uburyo ikumva. Niyo usabye ibihwanye n'ubugombe bw'Imana ikikumva kandi ikibiguha, kandi ivyo yibiguhaye byama bifise ibijana navyo. Genda mu vyahurabe, abantu benshi ivyo bari bafise vyarahombye, birahona birahenebera kubera bagiye mu vyaha, bakaja mu vyaha by'ubusambanyi canke ibindi. Umukosha ugaca winjira mu buzima bwabo, umve ukanyika ivyo bari bafise byose bagasigara atakintu na kimwe bafise. Mugana agomba ndakubwire ngo umuntu atagoye kugendana n'Imana, vya bindi Imana idusaba bikaba mu buzima bwiwe birafise ivyo bikwega. Mu nzu yawe bazohasanga ivy'agaciro, bazohasanga ubutunzi, bazohasanga vya bindi byose isi ishaka. Imana ishimwe. Yesu rero ngo yari aciye bugufi vyo mu mutima. Biravuga ngo yaricishije bugufi gushika no ku rupfu. Haleluya. Meneda mwumve umuntu yicisha bugufi gushika no ku rupfu. Ivyo ntiwombwira ko ari ivy'abantu, wogerageza gatoya. N'umuntu ashaka kuza ati mwene data nagucumbiye ko ngirira ikigongwe, ndakubabariye muga ntuzosubira.
ndakubabariye no munsi mugabo ntiwimenyere. Umunsi umwe Petero yabajije Yesu ati mbega mugenzanje anjumuye ko nzomubabarire kangahe? Ati mbega anjumuye ko inshuro ndwi hose agaruka asaba imbabazi, izo nshuro ndwi ko mbona ari nyinshi, na Bibiliya ivuga yuko ari kunengesera ko, none nzomubarira kwera inshuro indwi zose? Yesu acamubwira ati mugenzi wawe agucumuye ko akaguma agaruka gusaba imbabazi, uzomubabarira inshuro ndwi ugwije n'inshuro 70. Muyandi majambo uko azokucumurako akagaruka akagusaba imbabazi uzomubabarire. Ishengero ry'uno munsi twarapfuye tugenda, ntitukizi gusaba imbabazi, ntitukizi gutanga imbabazi. Twama dufise ibituma tutosaba imbabazi. Oya niwe yantanguye, ngenda kubera iki? Mana niwe yantanguye, urabane nawe, irabane nawe iki? Mana niwe yabitanguye, urabane nawe, yego nzoraba ko harahazoja, Imana izoca imuteza imbere gose, hanyuma uca ubibona uca ugira ibibazo. Bene data, tubure ikindi, ntitubure gusaba imbabazi, ntitubure gutanga imbabazi. Haleluya. Yesu ngo aca bugufi gushika no ku rupfu, ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Haleluya. Umve rero ndakubarira, iyo wicishije bugufi ku rugezo rwo hasi cyane, bituma Imana nayo igushira hejuru cyane. Wowe harahuguma urondera kuba utomenyekana, ubu hariya hasi, Imana nigaca ivuga ngo uwo mutima uwo sinokwemera yuko uguma muri rusangi, nzowushira hejuru hariya bose bawubona. Wowe ufise iby'agaciro uriko urarondera kubinyegeza ngo Imana izovyemera, reka. Haleluya. Ngo Imana vyatumye imushira hejuru cyane, ngo kugira ngo amavi yose apfukame, indimi zose zature ko Yesu ari umwami, kugira bihashe Imana data icubahiro. Ndakubwiza ukuri, niyo waca bugufi cyane, Imana izogushira hejuru cyane, itume n'abatokubashe bakubaha, itume n'abitwa bubahwa bakubaha. Umukozi w'Imana ngaha yadushingiye intahe ko yavuwe n'abavura abami, genda nawe bakuvura. Sishatse kuvuga ko batokuvura, mugabo si bose bovura. Turabami n'abaherezi nivyo, mugabo udafise inyifato y'umwami n'umuherezi, nturondere kugendera mu by'abami n'abaherezi. Mwanyumvise? Turabami n'abaherezi, mugabo tutariko tugenda nk'abami n'abaherezi, ntiturondere ko iby'abami n'abaherezi bidukurikira. Umve, iby'abami ni iby'agaciro. Wavyumvise? Iby'agaciro rero bizokwegwa n'ikiri muri wewe. Imana ishimwe. Benshi twomba tuvuga, Mana kubera ko imiryango itanyugurukira, nzohora nza premier samedi du mois bansengere. Urazoza bagusengere. Sinanse yuko bazogusengera bikuguruka, mugabo hariho bamwe muri twebwe bazogusengera imyaka 10, 15, 20. Turetse ko Bibiliya yatubwiye ko izojanjagura ibihindizo by'ivyuma, amaporota yakatwugurukira, nta nakanzu uzobona. Nimwashaka muntera amabuye, mugabo ndababwiza ukuri, ibi ndiko ndabibabwira nanje ndavyibwira. Bene data, tumenye ingene ibintu bimeze, duhitemwe inzira dufata. Siko none Bibiliya ivuga ko kubaha Imana bifise ikimazi mu vy'iki gihe no mu gihe kizoza tukaronka ubugingo budashira. Kubaha Imana ntibifise ikimazi gusa cuko tuzoja mwijuru, no mu vy'iki gihe n'ivyo uzobamwo muri buno buzima birafatanye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana itugirira ubuntu. Niyumvira yuko kugendera mu vy'Imana bitagoye, nitwebwe tutabinezwe, nta mutima tubishizeko, kuko iyo abavyari bigoye vyari ibintu umwana w'umuntu yogerageza agashobora, mugabo kuko vyagaragaye ko ata mwana w'umuntu yobigerageza akabishobora, ntibigoye kuko bitangirwa ubuntu.
bihabwa rero uwabinyotewe, bihabwa uwabishatse, bihabwa uwabisabye akabirondera. Bajya babibayemwe ntaco bakurushije, bakurushije kuvyifuza, babihaye agaciro, wewe waravyimye agaciro. Beneda, ivyo tubuze mu buzima bwacu vy'indangagaciro by'ubwami bw'Imana, twavyimye agaciro. Bibiliya nayo ivuga ngo ivy'agaciro ntibikwiye gutere gutubwa. Mu buzima iyo tugize inyifato z'utubwa, ivy'agaciro ntituzobibona. Wibaza yuko Imana idafuhira ivyayo, wibaza ko ipfa kubiterera, iraraba uwo mutima, mbega uwo mutima urabishaka? Siniyumvira yuko tworizwa no kugororokera Imana, siniyumvira yuko tworizwa no guca bugufi hanyuma ngo Imana ntibiduhe. Imana yopfuma itunganya amasituwasiyo atuma tuvyisangamwo tutashaka ko bitubako. Umukozi w'Imana yabivuze neza. Muri abantu bashiriweho kubaho ubuzima bw'intahe. Amen, amen. Urazi utanguye gusenga, Mana ndagusabye kwihangana, nyigisha kwihangana Mana. None urazi ico Imana ikikora? Iciza n'ivyo utegerezwa kwihanganira. Ugatagura kuboroga, yo Mana ntabara, rerere ntigutabara. Hariho igihe bishingira, bikabanza bikakujanjagura, ikabanza ikaguhingura, ikagucura, inkamba zikakuvamwo, ugahinduka rero nk'inzahabu yakaka. Ubirenganye niho uvuga uti Imana byari bikwiriye. Mugabo uri kuri kurabicamwo ntubitahura, kuko Imana irabizi yuko hamwe wo bitahura ntiwo kwemera kubicamwo. Mugabo kandi irabizi yuko ugukayangana kuzovaho nyene. Mana nyigisha kuba umugwaneza, ntucuvye ku munsi musanga uri umugwaneza. Bene data benshi ntituzonatahura ko tudafise ukwihangana gushika umunsi Imana izanye ibintu vyo kwihanganira. Igihe kimwe naraciye mu bintu, nara nibaza yuko jewe mfise ukwihangana kweri. Ati je nta muntu no kwihanganira, none nikisho tuma ntamwihanganira kandi nkumva nyene ndagufise. Rindira rero uce mu bintu biteste ukwihangana kwawe, uca wihana Mana nta kwihangana nagukeye ifise, ndi mu nyuma y'abitwa ko bafise ivyo kwihangana kuri jewe n'umugani, kuko uca witahura, uca usanga atakuriyo. Ukwihangana ntikugaragara mu bihe byoroshe, ukwihangana kugaragarira hagati mu byo kwihanganira. Aho rero niho ubona ko wihangana nuko utihangana. Kandi wowe nyene nukuri muri uwo mwanya nta n'uzokwemeza ko wihangana nuko utihangana. Wowe nyene abantu wabwira uti nukuri, ndababwiza ukuri, aha jewe kwihangana zero. Birivuga ngo nimwisuzume kuko ari mwe mwiyizi. Mugabo kwisuzuma hari ahantu uzoca hanyuma ucibona uti bwabo ndi kweri, yo bya bindi nahora mvuga, oya Mana ndabikeneye, ntabyo mfise kabisa, ntabyo mfise. Aleluya. Turabandanya gusoma. Turasoma muri Petero wa mbere igice ca 5 umurongo wa 6. Petero wa mbere igice ca 5 umurongo wa 6. Nuko mwicishe bugufi muri musi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo isi bashire hejuru mu gihe gikwiye. Amen. Imana ishimwe cyane. Yakobo igice ca 4 umurongo w'10. Yakobo igice ca 4 umurongo w'10. Mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana, nayo izobashira hejuru. Amen. Mwicishe bugufi imbere y'umwami Imana, nayo izobashira hejuru. Umve bene data, mwicishe bugufi, twicishe bugufi imbere y'umwami Imana, nayo izodushira hejuru. Petero we yaciye ashira kwa kantu ngo kugira ngo nayo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Bwira mugenzi wawe uti hari igihe gikwiye cawe cyo gushirwa hejuru.
biraryoshe kumva ko hari igihe gikwiye cacu cyo gushigwa hejuru, mugabo hari ico dusabwa no kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi byo mu mutima ntawe gusabye ngo ugende umeze gutya, mugabo mu buzima bwacu bwa misi yose ivyo duhura navyo bizotwerekana ko duciye bugufi nuko tudaciye bugufi, bizokwerekana ko turi abantu bicishije bugufi nuko turi abantu bishira hejuru. Nukuri ibarishimwe cyane nuko mwicishe bugufi munsi yo kuboko kw'Imana kugira ngo nayo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Bene data, mu bihugu byose nibaza ko hari amategeko agenga ibihugu, hanyuma rengene bimeze iyo umuntu arenze itegeko haba hariho ibihano bifatanye no kurenga iryo tegeko, kandi biranashoboka ko haba hari ibikorwa iyo umuntu abikoze haba hari impera zifatanye n'ivyo yakoze. Niko bimeze. Kumva igifaransa ndibuka mu cigwa citwa sociology bahora batwigisha yuko hariho ivyo bita amasanction positive n'amasanction negative. Je nahora nzi yuko hari bihano gusa bibi, mugasi nanzi ko hari bihano vyiza. Hajya umuntu iyo bamuhaye nk'agashimwe baba bamuhanye neza bivanye n'ivyo yakoze. Muga je nari nzi yuko ibihano ari bijya bihano bahana umuntu kubw'ibintu bibi yakoze. Baba batubwira ngo muri societe ngo iyo umuntu yakoze ikintu ciza ngo baramusanctiona positivement, baramuha agashimwe, baragira gute. Muga iyo yakoze ikintu kibi baramusanctiona negativement. Mu bwami bw'Imana nuko nyene nta kijana, hariho amategeko y'impwemu kujya hari amategeko y'umubiri. Twa turijandajandira gutyo nyene ibintu byose tukabifata uko twigombeye tukibaza ngo biraheze. Ntibiheze, bizodukurikirana. Ariko bene data, isi y'impwemu ifise amategeko, kandi iryo tegeko iyo urirenze riraguhana, iyo urikoze neza rirafise ingaruka nziza. Imana ishimwe cyane. Rero ngo twicishe bugufi kugira ngo tuzoshigwe hejuru. Hari igihe twebwe nyene twicisha bugufi, hari n'igihe Imana itwigisha kwicisha bugufi. Novuga iducisha bugufi bivanye n'ivyiducishamwo kugira ngo imitima yacu ihingurwe, uguca bugufi kube muri twebwe. Iyo Imana ibonye yuko ufise ico cifuzo cyo guca bugufi, mugabe ikabona ko mu mutima ataguca bugufi kuri iyo, Imana icizana ivyucamwo bikunyukura, ukazobona uri mu bintu umengo biriko biraguhondagura. Uzoce wicara wisuzume, akenshi uzosanga uguca bugufi kwawe kwari hasi gose. Rero Imana izoba iriko irajanjagura iyo orge iri muri wewe kugira ngo uguca bugufi kuremeke, bikunda yuko ivyo yaguteguriye ubigenderamo. Bibiri ivuga ngo Imana ikunda igira gute? Irabanywafiriza. Iyo umwana utanguye kubona atanguye kugira ibintu bitabaho, wowe urafise umurongo w'ingene ugomba ko aregwa indero nziza, ukabona ariko aragira ibintu bidashoboka, uca utora agakono gatangura kumuhushura ukamukarira. Ejo nari kumwe n'umugenzi wacu ariko aradutera inkuru ingene kera yahora atoroka akaja gukina umupira, haragera igihe papa we atangura kumuboha n'umunyororo. Hageze amasaha yo gukina agaca mubohera mu cumba n'umunyororo, abandi bakagenda bagakina bagaheza bagataha akamubohora mw'ijoro. Ntikwari kumwanka, kwari kugira ngo areme ikintu muri we kizotuma ubuzima bwe butora umurongo. Imana ishimwe cyane. Rero hari igihe Imana iducisha mu bintu kanaka kugira ngo itwigishe guca bugufi. Uko no gucishwa bugufi. Ariko rero hariho urundi ruhande rubi ruteye ubwoba rugoye. N'umuntu yishira hejuru, hanyuma uwo muntu ntagire n'inyota yo kurondera guca bugufi muri we, akumva kwishira hejuru nyene avyirata. Uwo muntu n'umugogwa, kuko ibikurikira nibibi kandi biteye ubwoba. Ni vya bindi rero birivuga ngo wishira hejuru azocishwa bugufi. Imana iri kwigucisha mu bintu kanaka, si ukugucisha bugufi, ni ukukwigisha guca bugufi, canke no kugufasha kugira ngo uguca bugufi kuremeke muri wewe. Gucishwa bugufi nivyo bita humiliation mu gifaransa. Humiliation ni ugucishwa bugufi
amahanga yose akabibona ugakogwa n'isoni. Ivyo Imana ntibikorera abantu bayo. Irabanza ikakuburira rimwe kabiri gatatu kane gatanu, uyinaniye akaba ariho biba. Amen. Rero nukuvuga ngo turabona abantu benshi muri Bibiliya bagiye bishira hejuru, Imana ibacisha bugufi. Turabona umwami w'i Babuloni yitwa Nebukadineza. Nebukadineza yari umwami w'abami, Imana yakoresheje ibidasanzwe. Imana yaramukoresheje kenshi kugira ngo ijanjagura imitima y'Abisirayeli igihe baba bayivuye kwirabe ko boyigarukako kenshi. Nebukadineza aragera igihe ngo hagarara ahantu aravuga ngo raba Babuloni gisagara nubatse n'ukuboko kwanje. Imana ivyumvise ibonye umutima wiwe. Ishiravuga ati uhereye umwanya ugiye kumara imyaka kanaka uri mwishamba urya ivyatsi nk'igikoko utari umuntu. Nebukadineza babonye ava ngaho muri pare ariruka aja mwishamba atangura kurisha. Mwivira umwami w'abami yirukaze mwishamba atanguye kurisha nk'igikoko. Niko ndiyumvira abantu bari bwami bamushengera baganwa bamwubaha ibiki ngene bifashe. Imyaka Imana yashinze irahera, Nebukadineza ivyatsi avayo aho hose yarabaye nk'igikoko. Imana iramusubiza ubwami. Kubera byari umugambi w'Imana, nta n'uwamutwaye ubwami. Imana ishimwe cyane. Turabona abantu bari ko bubaka umunara w'i Babeli. Baravuze ngo twiyubakire igisagara, twubaka umunara uzoshika mu ijuru. Mbega bene ndabaza ikibazo, hajya mu ijuru bari gushikayo by'ukuri? Ntibari gushikayo kuko ijuru nta n'ubuzi iyo riri. Muga nikigereranyo, Imana ntiyabahoye ko bari guhava bayisanga mu ijuru kuko ntibari kuyisangayo. Imana yararavye ibona ihanga ryose imitima yabo yononekaye, n'abantu buzuye ubwibone gusa, n'abantu buzuye kumva ngo ukuboko kwacu niko kuzodushikanayo. Ishiravuga iti ngira ndabereke yuko ivyo biyumvira atari vyo. Bariko barubaka, umwe avuze ati mpisima, ubundi agaca azana umusenyi. Baca barabona rero yuko bwabundi ntacu umuntu yokora atari Imana ikimushoboje. Imana ishimwe. Bibiliya yuzuye abantu bagiye bishira hejuru, Imana ikabacisha bugufi. Umwami yitwa Herode igihe kimwe ngo baramuririmba ngo ni Imana. Je niyumvira yuko abantu ntibadutse baririmba gutyo. Umwami Herode aho yicaye harageze igihe uko yiyumva n'ivyo yagira byose byerekana yuko yigize Imana. Abantu batangura bavuga ati Imana Imana Imana, aho nyene imbere yabo acarabora turika mwinyo kugira bigaragare ko atari Imana. Bene data, Imana iturinde kwishira hejuru. Imana idutabare, Imana iduhe kwicisha bugufi mu mitima. Biragoye, si vy'umwana w'umuntu, nta n'inguvu wogira kugira ngo bishobore. Muga mwene data basi hera ahantu usengera inyota, ubwira Imana ngo Mana mpa kunyotegwa ivyawe. Nkuramwo inyota y'ibintu bifadika by'iyisi bigaragara bihera. Imana iturinde, birateye isoni bene data kubona turara amajoro tumara imyaka n'amezi dusaba Imana ibintu abisi baronka badafise Imana. Bene data, Imana idutabaza inyota yo guca bugufi. Imana idutabaza inyota y'ivyayo, kuko nitwagira inyota y'ivyayo tuzorara amajoro tubisaba kugira bigaragare. Kandi bimaze kugaragara bizotuma Imana data ihabwa icubahiro, kandi na vya bindi wamengo twarahevye bizodukurikira. Haleluya. Wisuzume kuko niwe wiyizi, nisuzume. Bene data tugende dusaba Imana idutabare. Twaratakaye. Ivyagakiza bisigaye ari ururirimbo, muga kandi bisigaye ari umugani kuko nagakiza ko kumunwa. Ariko ibijanye n'agakiza, ibigaragaza agakiza nta mwitwara ariko tukibifitiye. Imana itugirira ubuntu. Wisengere, nisengere, kandi dusengeranire nk'ishengero kugira ngo vy'ukuri vya bindi vy'ubwami, vya bindi dukwiye gushira ku mwitwara ariko yose yavuga ngo mwitwara ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ivyo bintu tubishire ku mutima, atari ibintu by'uruheyiheyi. Oya, bibe ibintu dushize ku imitima koko, n'abaturaba babone yuko imitima yacu iri ku byo kugororoka. Gutyo ndazi ko Imana izobiduha, kandi Imana yabiduha bizohesha Imana data icubahiro. Nibizosaba ko tuja kuvuga ubutumwa bwiza, uzogenda mu isoko umuntu aravye ingene uri kurasuma akubaza ati mbega mwene data none kumeze gutyo
utimeze gute nega Ntuze? Ubwo wowe ntukijijwe? Ati ngo ndakijijwe. Ati nanje iyo mana yawe ndayishaka. Uzogenda ku ishuri canke aho ukorera abantu babonera difference. Igituma batariko barabibona ntitubeshanye ntavyo dufise. Igituma tutabifise suko Imana itabitanze. Nta nyota tubifitiye, nta mwitwarariko tubifitiye. Igituma atamwitwarariko tubifitiye, uwo mwitwarariko twari kubifitira twashize ubundi mwitwarariko utariwo. Satani n'umunyamayeri yaraduhenze dushiraho umwitwarariko w'ivya buno bugingo. Ivy'Imana n'ivy'ubwami bw'Imana dushira hariya. Nico gituma ingaruka z'ivy'agakiza akenshi tuvyumva nk'umugani. Imana idutabare kandi Imana idufasha. Numva taco no kongerako. Muga bene data twisengere. Twisengere Imana idutabare. Yesu abahezagire.